Casoar TV. We want the world. The solution of all dreams. Coucou le monde, c'est MONNA WALDA Kaneza ou Mokenzi. Welcome back muri CHIT-CHAT with Mokenzi. Alors, uno musi turi ahantu bita kuri Zanzi, hatesa murahazi actually ni muri bayita gute quartier asiatique ngaho umuntu yabashitse navyo nzi. Je pense que les quartiers asiatiques ego nivyo ni quartier asiatique hama c'est un très joli endroit tuko turakora mu kiganiro cy'uno munsi tuza kuvuga sur un sujet abantu bakunze kwiyumvira ko cyane kandi badatahura. So il s'agit de l'infidélité dans le couple. Voilà. Girabereke wanashaka umuntu tugira tubiyage n'umuntu ari improbable wa mbere twari kuvuga n'ivyo bintu, mais je sais pas, ça m'a intéressé de l'appeler et turabe ko ico atubwira ico bavyiyumvirako. Alors je vais le laisser y présenter wenyen. Yo, wagwan people. People them call me rap Yuda, rap commando, rap tai chi. Rap romantic in the place, yo. Yeah man, greetings in the nation. Yeah man, bless up. Aho rero haje kuvuga izina ryawe nuko wipresenta wewe. Nuko nyene bro. Utakuzi witwa gute? Utanzi banyita gira ukishaka Boniface. Batazira B-face on the floor, rap Yuda, rap Tai Chi, rap Commando, rap King. Nta nivyo noheza. Nawe mazina niwe wayiyise canke barayakwise? Nije nayise. Uko nyene ariko harimo n'ama AK bandika mu comment nkayatora. Abandi banyandikira ati wewe vraiment wewe. Arana banyise rap Putin ndakese. Putin kwera. Kurije mukoga ari mu ndirimbo. By the way, I've seen indirimbo shasha iryoshe cyane so basana mu meza gose. Hewe yakoresheje mu video vixere muzungu kazi ibintu bisukuye gusa. Ngo umukoga wa Putin, that's why the rap Putin muje kuyiraba. Yes sir. Mumuhe ama views mukore ama challenge etu najewe ngira nkore yiwanje mukanya. Turi kumwe daher mugabo tuzwa turi kumwe muri challenge za ukora. Nce tutamba kandi ndakwereka ko namenye gutamba. Urashaka naho kana je ntara narunguga je wapi je bofre wanje turazinanye nta ngorane bro. So Mufise wayumvise sujet no musi c'est l'infidélité. Bon wewe shaka kubaza akabazo ka mbere kwanza duherako ariko imbere yuko kambaza nyanda ndakubaze nanje gute wiyumviriye kuzana kuba wo kwiyumvira ko twavuga kuri infidélité kubera rap Yuda, rap Commando, rap Tai Chi ukamuzana mu bintu nk'ivyo. Oh, ça veut dire bisigura ko ubigira utabigira. Oya abantu bigira aba gangster cyane ibintu by'inkundo ntibabiganira ko gose. Isi inkundo muga ariko infidélité none ntiba ku bantu bakundana. Abantu bakundana. None wowe ukundana bifese n'ishatse ndakundana ariko ariko nyene kenshi si ibintu bigaruka mu kanwa kenshi nyene tutari kumwe n'uwo dukundana. Da ubu rero nabagiriye exclusivité yo kuba ko tuyaga ivyo rukundo na bifese. Kumpindurira ni kumpindurira voilà. Nuko nari umuceri ejo ugaca umpindurira no musi nkaje gitoke. Ibyo bashatse kuvuga. Ya n'abantu actually baturaba bararushe no kuba muri kuragira ubu gangster umengo nukunda arme na tuzanire mona ntugire ubwoba iki ni kiganiro zana turiko turayaga kandi ntubikuremo iyi ni restaurant n'ubundi nta sengero turimo sivyo. Yaman. Okay. So turarushe nuko bamarikora kubaza imiziki rap what commando as if na mutima ugira kandi ufise you know kandi urabizi kuva utarabereka yuko bakwambitse impeta bakunyagirije imyaka ingana. Imagine vraiment byose birabaho nuko bazi yuko nanje rega ndafise umutima. Imagine kandi ntari bwabereka uwo dukundana bateze kugira ama confusion ndabesha. None nawe uzobereka aje ariko nza uwo mukundana nivyashika nkamwambika impeta nka kujya bayikwambise wewe umwerekanye urase projet basi okay ndabwira ndafise projet urase projet kuzorongora kamera. Oh wow, congratulations on avance. Nibigusa actually. Nibisa koma. Nsa no mubandi cyane. Wigira mu gangster cyane. Aba gangster nibubaka. Meno ukunda umengo si uri. Mona, uri umugenzi wanje. En plus arababesha. Yabuze ibintu byinshi cyane. En plus arababesha. Avuga ngo ubu gangster. Urazi ndimo z'urukundo amaze kuri imigene zingana. Yeah. Thank you bro. Thank you. Santé. Santé. Na kumazi ni fara.
byose byitwa ibinyobwa tu. urumva so wamurimba indirimbo z'urukundo sinzi n'ingene tuvyibagira ko n'imitoma wironka mu ndirimbo actually seko ukunda iba ari na freestyle rero apana ibintu nandikiye muhira imagine kwa kundi uja muri studio ugacuba inspire fena ye so turumva ko ukundana kandi yuko umaze gukundana kandi yuko ukunda kubera uranka n'amajambo y'urukundo yo kwandika mugabo Bface ni ibintu bimaze gushikira wewe ukavanga umuntu mukundana bon kandi ukabesha reba ko gahajya mwakundanye bacavyandika muri commentaire urazi gituma je naho woza kuvyandika ko naco bahindura ahubwo je bakurikira ivyo mvuga kubera ko nubwo no nabeshe urumva nubwo no nabeshe bavyakira kuko nta nakimwe baza guhindura nubwo bari bivuge n'uwombeshera yombeshera sivyo aho je mukurikiza ivyo nza kuvuga je ico nzi gusa urumva naho no banarabikoze sino bivuga ngaha mugabo uravyemera ko birabaho cyane kubera ko birirwa barabikora mbona nanje umva ndumu assistant urumva ariko uko biri kose hariho igisabisho bavuga ngo ncumura mbizi ncumura n'ibigirankana abantu bose babikora babikora babizi yuko ari amakosa ari icaha kandi nubwo babwishi bavuga barafata kandi ugumura umusuma nyene nta musuma numwe uramaze hariho igihe bashobora gufata igisuma c'ikigangi nyene gifise ukuboko ugasanga umwana mutoya areha angana na samandari canke angana na kiriko ashobora kumukubita ntanamwishure kubera ko ziya nguvu zose bagufashe mu ikosa ntusubira kuzigira cuca bugufi cyane gose rero muri ico gihe barabizi neza yuko ubugiye umutima wawe uri mu mutwe ubu nyene uri umusuma uvuga ati ndagowa hakanamfata mukaza mucunganira telefone umengo murabasuma ndumva ko bifise ngo birabaho ariko ariho n'umugani bavuga ngo n'udafise inkarabona aho zitaha ibitakubako urabibona ku bandi nico gituma hariho n'igihe usanga waririmbye sije kubera wabaye inspire n'abandi bantu bameze gutyo urumva usanga nyine uvuga ati je ndafise abagenzi kweri byari bagwaniye mu kabare kandi bari bapfuye umuntu banaje ko nk'ubu dufate ko twirirwa ku mateleviziyo turabasani hariho abafana bacu badukunda ugasanga jewe igihe kimwe ndi kuri Safi Beach hari umumama yaje yanshuhiye cyane urabona yanshuhiye cyane aza ari bumfate ashaka ifoto umugabo wiwe yashisamo kubita amakofa aho nyene mbona kandi we yashaka ifoto hari n'igihe atari pense yari afise ntari naguyiwe ndashaka no kuba ntari guyiwe no kuba guyiwe mugabo indirimbo zanje zikunda uravyumva rero ugaje usanga uwo mugabo urumva muhoye juste kubera yibajije ngo hariho nk'ibintu peut-être tuzinanyemwo urumva ugasanga rero nk'ubufise umugenzi jewe turifotozanije n'umukobwa ngaha agacaza nyine ari bumvugishe nyine agaca ndamutse aje nyine n'uwo mukopina wanje ntandamutse induru zikaba ziratanguye sivyo ivyo byose ugerageje kubiraba biraguha inspiration y'ibintu woririmba nubwo bitaba byabaye kuri wewe kandi ugasanga urumva urametriza un sujet alors que nécessairement utayibayemo yego cyane twavyemeye nuravanga nta burambu ufise bo nta nivyo nshoboye kweri kubera ko je umviriza nababwira ikintu kimwe jewe nkunda umuntu kweri emwe mufise n'ubwenge muza mushira mu kuguru kumwe kugira ngo ni habavye ucukura wicomoke je rero ninjiye ngenda n'urutwe n'amaguru n'amaboko nkaherera kugira mveyo ni ngorane abagenzi banje barabizi naje ndabizi kandi nawe urabizi aje ndabizi je mu bro wanje nkunda nk'ikijuju oya apana bisanzwe ifo bagira ati bamunyagiriza afise umukobwa wundi akunda agwaye yirigo barabotera na stress kuri telefone jeho nyene ndakubuze kuri telefone iminota 20 ndakurondeza amaguru cyangwa ufise ama insecurity ubona ko hoba habaye mbona oya baba yagiye kuvanga nyene bawumva yacomotse bamutwaye kera so muri ico gihe rero usanga nyene uri kurahangayika umwirondeza ugasanga nk'ubuje nk'ibibanza agenderamwo nce ndamurondera hariya na hariya canke nkabaza umva mpako kurondera igipolisi mugabo Bface je ikintu natahura ari umukobwa we uzi imibereho yibuka uri sure ko gukunda kuko arabikwereka mbarira ingene wofata ukabura amahoro ahantu uri iyo ukunda cyane ntiwizera
no je ivyo rero ndakubwira ikintu kimwe mona sivyo wewe ntaco relation wewe waragiyemo uzobishime nimba vyagenda gutyo ariko ndazi neza yuko nujya mugabo wawe ntatekanye kubera ko tugabo tukubona kuri television ni twinshi kandi tuguma tukuduraga buri munsi ni twinshi rero hajyaye ubonye yapowesheje kuba rukwiyakira n'ahandi ho canke kuba ariko namweretse canke abari uko no banaramweretse ko ndumwizigirwa ko ndamukunda ko atawondi ko ndaja pese akavuga ati nimba nta muntu kuri telefone ubonyene nka mazisana ko ndamutora kuri telefone uyu mukobwa tuga telefone yayitanze bayisharge cyangwa arasinziriye gutu sinzira utabwiye uwo mukundana ariko wisinzira ko ariko ngiye uriwe muhira wiriwe muhira turase ukuntu ufite ndagura telefone ugafyonda ugasanga wagiye birashika cyangwa mwijoro ugasanga telefone iri muri silence uri kuratwara ni ibintu byinshi bishobora gushika rero iyo umuntu peut-être afisuku akwizera ikintu cya mbere nibaza yiyumviriye kubuze ni ivyo bintu by'ibindi byinshi like araryamye ariko aratwara telefone yayitanze bayishaje yagira izime mugana nahone nawe nahore hari hana horambarira sheri wewe nane mishobora kwiyumvira yuko wazimije ko telefone yazimye uko igira izime urabivuga ko igira izime hariho n'ingeri izime ukabura amahoro kubera umuposta cyangwa uraba amasnap you know ati rero ico kuzima coco umuntu aba yakenshi yakivuze mugabo kenshi je nibaza ko ari insecurity tuma umuntu muga twese insecurity turayifise ndabwira ikintu kimwe umuntu ukunda akantu ko kwizera karagenda gose kubera ko abantu bamuderanje ni benshi kandi bujya bwiza ubona n'abandi barabubona sivyo rero bijya bintu wowe ubona ngo ararenze n'abandi bose babibona kujya nyene kandi buri munsi aronka amadomande so izo domande rero ari umuntu aba influence vuba arafise guhindura ivyiyumviro anytime rero biravana n'ingenewe uwo mwanya umuhereza uko kuntu umwitwararika urana upowesheje na gatoya agaca aronka umuntu aza muri ijya silence yiwawe abagiye nico tuma rero je dukundana ni koresere ntunzanira uburofu oya naje we vraiment iyo binkundi iyo umpuye nundi n'umutipa asanzwa akunda koresere uhiriwe vraiment sino hari gihe uhura n'umuntu ntavyakunda yama afata programme ziwukwiwe apa mudashaka kujamo nawe ukiyakira ko je ibintu nahura nta muntu mukundana aja mu maprograme atabikubwiye oya nta programme byiza ahubwo iyo uri serious mbere uranabimubwira atanakubaje uranamusaba ari antukaye takina atasekririmo atari ibintu vya famille biri bizarre uranambwira sheri tuzoja nawe uyu munsi nuko ejo naho abagenzi tuzokwicarana ibintu bisanzwe mugabo hari igihe usanga akubwira ati jewe vyagenze uku akaza kubikubwira vyabaye iyo niho hatangurira rero vyabindi sivyo je ndafise abagenzi umwe yigeze kuba akundana n'abantu bashika kuri batatu sivyo umukobwa rero akabikubwira yamugenzi wawe cyane yaramaze kwimbwira ko yari kwera narinda nabizi hama rero haragira igihe umwe rero yitanye nego ari officiel wa wundi ari officiel n'abandi bari private binyegeje haboro y'abantu amutelefone akamubura kubera azi neza ko ari kumwe n'ujya acazimya telefone urumva hama rero hajya aje kwiyeskiza nyene yahejeje programme ziwe nabo bandi agaca avuga ngo none ndakubaza ngo none kuri kurikarisha ngo je sinari nsinziriye ngo urumva rero ngo ngize nabi kwihindukiza kuba nihindukije nkakuvugisha urumva ngize ikosa nsubira sinzire rero amanyama baza bafite ibaze wewe rero wewe ni uri mu ikosa hari umugani bavuga ngo ingwe igutwara igitungwa ikagutanga kuraka sinzi ko ushaka kuvyumva wewe uri umunyamuji no nukuvuga umuntu ashobora kuba ari mu ikosa oya ico kirabaho kabisa ingwe igutwara igitungwa ikagutanga gushavura bisigura yuko wewe uri mu ikosa wadekonye mugani ushavuye before yuwo wakoreye ikosa mais ça passe iyo bayita muri psychologie simwe ngene bacita sinzi ngene bacita exactement nimba ari effet miroir like iyo umuntu aja ukaze kumusumbya biramushira hasi umva sinzi urabibona twese turamaze kubigira conscience iri gusanga murengeye iri gusanga iki bonje ntavyongira personnellement mugabo jewe ivyo ubigize nzi neza ko washavuje ashaho ubuturiye sana kubera mba numva neza yuko nta mpamvu nimwe mfise yo kwihagararako okay ahubwo vyiza kubera nakubuze niwicishe bugufu nsigurire nawe utekanye
umbwira uti je n'ukuri vyo mbabarira urazi ko atari komeze vyagenze kunuko ariko ntibizosubira sorry unsabye sorry je mpampowesheje kabisa mugabo ugiye hejuru inkuba zibiri ntizibana mu gicumane ikibinduru mugabo ndazi neza yuko iyo nakurengeye nanje ndazi kwiyeskiza ndavuga ati je kweri nadekonye nakoresheje to itari kwiri pardon rero none ndakubaze bi mugabo nta wunjaniranye okay wowe entre abagabo n'abagore cyangwa abahungu n'abakobwa bibaza ko ari ndavanga cyane abagabo nibo bavangana cyane yego gusumba abakobwa mugabo ni bavuga ngo kari mu mpene niko kari no mu ntama ibishikira abagabo nibyo bishikira n'abagore ariko pourcentage niri mu bagabo abagabo kweri bari proud cyane no kuvanga abagore abo je uratsikira nibaza ariko ni nkuko kandi hari aho bivana n'ingeso n'ahandi bivana nyene bivana na influence sivyo kubera ko reka numve nagomba mvuge vraiment urabiyese vuga twumve kenshi umugore akuvanze aca hindura santima ziba zigiye niko agenda atwaye n'umutima mugabo umugabo arashobora kuvanga umugore akaryamana n'abandi bantu umutima wiwe uri hahandi naho wewe muhamagara bari kumwe arashobora no kubivamo akavuga ati umugore wanje arampamagaye tekana apeti yangu wewe neco tugipfana sivyo ivyo ni ibintu jewe nivyo je maze kuraba si kuri jewe maze kubibona la majorité y'abagabo mugabo umugore kenshi akuvanze umenye yuko nibiganiro bice bihinduka straight away ariko umugabo arakuvanga mukaguma muri amboneta mumeze neza so on est d'accord alors que none nawe nikubizi no jewe ikintu nibaza ahubwo nuko abagabo bavanga abagore bakavanga bose abo gusa peut-être abagore kenshi bafatwa abagore barazi kwinyegeza okay kandi c'est très rare kufata umugore les femmes sont très malines navuze ko bose babikora ariko pourcentage nini iri mu bagabo no urazi nanje gituma nibaza pourcentage ari nini mu bagabo nibaza ko ari kubera babaye bakuze bari programmé kubera isi ibereka ko umenga baravyemerewe en fait à force yo kubona umenga uravyemerewe wi retrouva umengo umugabo nujyanye na atafise umugore umwe avanga abonye umukobwa akamushima amudiraga akagira iki so it's so easy for them ko babikora kora abona umenga baravyemerewe umugabo ugasanga umugoga azi ko ico kintu ufate ni bavita n'umukoshi ahubwo kigize do you understand ko arabona ati je nk'umunsi no fatwa sifite abagore nibazi ko bareka kuvanga pour la peur kubera ubwo sino abagore bari bafise amarezo menshi yo kuvanga kuko hari igihe baba malheureuse bakaguma bicaye ngaho bakurindiriye ubababaza vraiment nawe ubavanga bikamunanira kuvanga nawe ngo kubera ico maze kubona gusa muri ikunda muravuga ko mubabazwa ariko namwe mubabazanya gusumba mwese urumva na ubabazanya gusumba ni kubera umaze kubabara petera naubwira ikintu kimwe none nawe wababaje nawe ntabahari we nikoreraga uri kurabaye banzu nyumve je si egoist ntunyibutse n'ivyambaye ntunyibutse n'ivyambaye mais parce que vyakubaye ko katabu wababaje nawe oya turazi n'abandi navuze ko n'ubudafise inkarabo nawe zita sivyo jewe ikintu nanse gusa nuko kwikunda abagore barakunda avuga ngo baratubabaza kubera barazi ko bafise n'amategeko bakingira mu bihugu vyinshi la majorité ukubise umugore urabizi yuko ari alerte nagasho ntiwisigura sivyo pourtant urashaka gukubita umugore bivanye n'ingene yaguprovoce wewe kandi we ntiyaguprovoce ngo agukubite mugabo akanwa kiwe gusa arashaka kukubwira amajambo yayandi nta nguvu afise zo kugwana nawe nico tumandefo amajama murenga kugira kubabaze amakofa atashaka kuyaguha hariho n'igihaba yana bitanguye wenyene rero nawe kubera utazi kuvuga nkawe ugaca ukoresha amakofi mugabo je sinkubita umukobwa n'umunsi wari imwe je unshavuje nce mva hasi nkagenda kubera mba numva nurinze ndagukubise wocupfa kubera ishavu ryanje aho rigarukira ndavyumva neza nico gituma hari ibintu byinshi nirinda sinshobora kuja nabibonye nce mpaguruka kubera jewe nta muntu numwe anja hejuru ngo nemere n'umuzima bwanje mugabo bihera vuba après yo ngaho ndabona ati je kweri nagiye hejuru cyane narengeje ngacenza ko gusaba imbabazi kandi ari uri no mu makosa mugabo ntushobora kuba
wondengera ngo uje hejuru. So ikintu rero ndabivuga ko ngaho ivyo kwikunda mubanze mu bigabanye, abagore barababazanya ariko kubera ko bafite n'udusura duteye ikigongwe nibo baguma bari victime. Oya, hari akantu bama bavuga misi yose ngo les hommes trompent, ngo nta mugabo uzobona atavanga, ngo ntabaho. Barahari arindira. Rero ikintu naromartse, hari abantu biha amahoro bakavuga ati ngira nishiremo ko umugabo wanje amvanga comme tous les autres hommes, mais nimba bigira ntamufata c'est bien, like nimba ntazogufata sinzobabara, nzobazwa n'ikintu ntazi. Hanyuma de nimba utiyerekana mu bantu nta uzoza kubinzanira, hanyuma n'uyo muhabara wawe ngira peut-être azonsonera ko azobona ko bamunyegeza yuko bidakenewe ko ndamumenya ko ivyo uko no babara bibikonta pour uyo mutipe. Mais la question est kubera iki umenga biri normal tellement que n'abantu biyakiriye ati abagabo baravanga, abo bagabo batavanga nuko bose abagore bari beza gusumba abandi. Pourquoi n'umukobwa mwiza uko ashobora kubasa kose bamuvanga? Ni kubera nyene ari niko babizi nyene ko abagabo bameze uko, sivyo twatanguye kuvuga ko pourcentage sivyo bi ego nivyo nigeze ndabiharira none nabivuze before yuko abagabo ari bo bafise igitigiri kinini cyane kuri iyo ntuze yo gucheating. Ama raison basatuma basimagenda, ama raison n'ubusutwa gusa, nta kintu na kimwe. Oya, unarinzi ko hari baca bakubwira cyane biva ku mugore ari we nyari gihe. Oya, nta raison nimwe ihari, ahubwo niko abahungu baremwe. Urumva nibizomva nta antidote yavye arizo kamemeze. Oya, wewe ni wewe wo kumenya uwo mubanye ngene umufata, ukamenya n'umwanya umuhereza kugira ataza kugira, kubera ko nakubwiye ko la majorité ariko bimeze. Urabona ibikoko ibikoko byose byo kwisi uzi mu kwinjira mu mwobo bitanguza igisusu, sivyo? Ariko hari ibikoko bibiri sexe y'umuhungu hamwe n'inzoka, nivyo byonyene byinjira mu mwobo bitanguje umutwe. What do you mean? Parce que j'ai pas compris ton ni kuvuga ivyo bikoko bibiri igituma igikoko cinjije igisusu mu mwobo kiba kiriko kirikingira, kubera ko iyo uri mu mwobo ntubuzi ngo muhurirayo niki. Utanguriye igisusu no kuvuga wumvise n'akantu gakoze ko gusa uri muri depart urabyumva. Ariko ku kintu cerekeye inzoka niyo sex y'umuhungu byose n'ibikoko, hagize rero ico muhurirayo uherayo, uravyumva. Nico gituma rero iyaba niyo sex y'umugabo yari gutanguza igisusu, ivyo byose ntivyobaye. None uravyumva ivyo rugishira sasi rwa tabara neza, but anyway le truc sinabikubwiye yuko ushobora kuvanga umuntu kandi umukunda ugasanga muri wewe urumva nyene ko umuntu genre wewe urabizi neza ko n'uri kuramuvanga ko nahaza kuguhindurira ivyumvira akavuga ati ibi n'ibintu ukazibona apere y'umusheri wawe ukunda bya vrai ushaka no kubiheba ukagenda. None kwanza kintu nama niyumvira kubera iki abahungu mutababarira infidelité kandi twe tubabarira. Urazi igituma? Je sindamenye igituma. Oya, ubuze urazi igituma ucizana ngo nuramenye. Sindamenye igituma neza, ariko ico nokubwira sinzi ko urabona n'abantu baba milliardaire cyane, abantu baba boss nyene baba mafia, iyo bariko barakina nk'ibintu vyo kubabazanya, ukoze ku mugore wiwe ashaho ubukoze mu bwonko. Uravyumva ivyo bintu? Nico gituma rero kumva ko umugabo asangiye umugore n'undi muntu, wallahi babifata nk'akagaye kanyuma wo tumutwara amatungo yiwe yose, ugasigaza uwo mugore wiwe, kubera ko wumvise ngo nakango ngo jereka ndakwereke ibya bonoje byankoreye cyo nzokora nzumutwara umugore. Urazi ko na kera ariko byagenda kuri bamwezi gisabo burya
sinzi ko wari bwavyumva usanze icumu rishinze imbere y'umuryango ntiwinjira baba bagutwaye umugore mugabo ho na kimwe bagira na kimwe bagira yari kirtire mugabo bara ubu nta muntu yoza kumva bamugufatiye kuravyumva n'umutwe uraho hasigara sivyo rero nta mugabo numwe ashobora kuryoherwa bamutwaye umugore n'umunsi warimwe botuma mutwara amahera kandi atagira uko angana mugabo abagore nabikubwiye ntuhejeje kuvuga ngo bariyakiriye muri we uriyakira ukavuga ati okay umugabo wanje ndazi ko nkunda ndazi ko nyuba kintu nibaza nuko hariya baravuga ko abagabo bari très visuel like abakoga nabo bakoresha ibishobisho cyane ça veut dire umugabo ari umuntu yigeze kumbarira ati umugabo muvanze hariyo image kimuwanta mu mutwe acaguma akubona bari kwaragira ni muvamo nataba yakubonye ati aguma kubona ico kintu uri kuragikora ati kandi kimuvamo kice kimuwanta ati kandi reko rakimuwanta abayumva ato atabigira ati mugabo rero umugore ikintu ca mbere yiyumvira iyo wamuvanze yiyumvira yo ibintu ngoreye nibiki urazigenda ukunda donc nkunda cyenenze kunkunda sabite ntantu ntamwe ariko aravuga ko l'action ari yamuwaje abajwe nuko wagiye gukunda uyundi mugore n'amasantima abajwe nuko wagiye gukunda uyundi mugore wo kuto ukimukunda nico kizi imbere ya wabigize bije mais c'est pourquoi c'est parce que abagore barishizemo urashaka kumvanga unkunda l'amour pour les femmes est plus important que ijya action wakoze au fait du moment que tu reviens vers elle umubwira ko mukunda akabona ko utamuvanze ko utamukunda birapasa mais vous chez vous ijya action ivya sentiment vous en foutez ijya action ni konta imbere yuko bagukunda cyangwa badagukunda ico kintu ko cabaye moi je pense que c'est ça mwego mugumana iyo image yamvanze yakoze ibi bintu twe tugumana muri yamvanze nankunda nico kitubabaza au fait uzura bene n'amajambo bavuga abagore babavanze bafashe umugabo ati ariko vraiment ibintu nagukoreye ariko vraiment urashongora ivyo bintu ndagukunda nanizi kunkunda ntihaza ngo je nabikubwiye umugabo akuvanze n'urukundo ntaho ruja hari igihe mugabo agenda akagendera hari abantu bavanga atari imiti ntahaja oya agukunda kwera hari abagabo bavanga bakagenda batwaye n'imitima gushana akunda uyo mukobwa wundi bakuvangana peut-être akaramutwara no mu bantu akibagira ko si umugore we akumva ashaka kubona amapenzi akumva ashaka kumara kumena uyo mukobwa ahantu hose bari gushikanaho ibujumbura cyangwa Bujumbura c'est un terme kubwira shikana abantu bose barabiza ati geni deuxième but tellement namukunda ona ayo mapenzi ugidiraga umukobwa bomva ushamwe muri kumwe akumva ashaka gume muri bari kumwe no matter what ko abantu baza kumubona ivyo numva ko biba bisarisha quand même cyane ntabwo biryoshe nico gituma nakubwiye wewe wenyene wawishize mu kibazo uzokwama wumva nyene umengo urafashwe kandi ntaco bimaze mu buzima uri kubaho urangaguzwa nk'umusuma ubwo mubona ngo nakayo nakarazinanye na nakaraza gushikana inkuru canke nakarambonye bimeze uko ivyo bintu ntaco bimaze vraiment so rero hariho imyaka ibigutuma n'ikindi gihe usanga ari ingeso yabigutumye kandi iyo ngeso ntihera naho uzoba ufise 70 urumva hari igihe kwera ubibamwo nyene bivanye na ntuze n'imyaka ufise wumva utari satisfait n'umukobwa umwe hama amahera kora les filles c'est un luxe abantu babona kujyanye ugura imiduga ukayipanga babona ati kugira abakobwa benshi niko kuba umugabo ndamahera oya vraiment siko kuba umugabo kabisa ahubwo no kwibonekesha nk'imara ya nyene wewe ubaza ko nakakuvuze nakakakuvuga hari aho ugasanga ngo ni bimeze uko ça c'est rien pour les hommes hein, tu sais c'est rien mais ku muntu aha ntabwo ari ibintu vyiza ubwo twabivuze yuko bameze gutyo si ibintu byo gushigikira rega ntitwabivuze juste kugira ngo tubatera amashugwe oya cyane bashabira twabivuze kubera ko ari ikintu kibi ni image mbi kubera ko kumva wewe n'umwana wawe azoza yumva kwishura bamubwira ngo ngo papa warafise agakopine hano muri no quartier nga kandi nyina wiwe ari muhira nibyoshe ukaza wumva umuntu ahubwiye ngo icyo wana kwishure muraje gutora peut-être ukazona umuntu ahubwiye iyo papa we shamura ndamubona muri quartier wanyu ukiyumvira muri iyo quartier cyangwa ugasanga akanyeshure bigana n'umwana wiwe akubwiye ati yo
higeje chat twari kumwe papa wa n'umwana mwiza yaramfashe neza jewe uretse ko jewe yari yansohokanye urumva ugace wiyumvira wewe uri umwana wiwe vraiment. Mais après ça arrive hein, souvent. Wowe baza ko umwana wiwe abatahanye image ya gute? Arabatushe mu mutwe akavuga ati byawe nawe bavuga ngo imbwa nkuru niyo yigije izindi kunyamwibarabara. Wowe uri umuntu akuze ntabyiza gutahura reka ntacyo tuyagisha ariko baratwumva sivyo? Imbwa nkuru niyo yigije izindi kunyamwibarabara. Bisigura yuko wowe uri umuvyeyi uriko werekana image mbi imbere y'abana. Uyu mwana rero ni azogera igihe abibona ibisanzwe nawe kuvangana azobibona ibisanzwe yuko afise umukope kuba afise n'uwundi ku ruhande ataco bitwaye canke afise umukopine ataco bitwaye kubera ko avuga ati na papa wanje niko ameze kandi niyaza kunkarira nanje ndamwibutsa ivyo nabonye. Urumva bisigura yuko wigishije ingeso mbundi n'umuvyeyi yigishije umwana. Uravyumva? Nico gituma rero hari image ukrea hari image wigisha ugasanga uri kuronona abariko barakuraba nk'umuvyeyi. So uri nk'umuvyeyi ho n'ibindi bintu basi dufate ko ari adolescent bariko barabikora ivyo tuzotahura ko ari imyaka yabo. Même ku muntu yubatse kandi la majorité kuri bino bintu buhoho dafise indirimbo yitwa ntande rugira abakobwa yarasohotse nuko urayibuka cagiye twego turatura ku kadirisha. Yes. Abakobwa benshi baranka muri kino gihe baramaze nabo kwitahura barabonye ko abagabo baraba infidele cyane muri kino gihe nabo bahisemo kuba nkabo kubera ko ya image nibo bayiberetse. Umukobwa hako wewe uragahungu uza kumubuza amahoro ngo urihe utasanga hapi uri kumwe nande hako uza kumutera izo stress kandi uzi neza yuko atani igisuko umugurira nta nikiratura mugurira nta kintu nakimwe acahitamwo kurondera babavye kubera bazi neza bari abafisa abagabo. Mugabo simakara barabavye hari abantu so usanga yifise kandi adakuze. Okay ntangora saba kuvanga n'umuntu mungana mugafise uburyo gusumba we. Wowe irabe ku ruhande rwawe mugabo kubo tubona hari igiye avuga ati jaka gahungu kwedi ndazi ndagakunda mugana ntaco gafise nikoje kana ntegeka. Umviriza rero mu bantu rero bubatse cyane cyane urabizi ko benshi nubwo uvuze ngo hari igihe expose nabo bakopine babo bafise abagore kenshi wewe kubera ziyubaha umugore wiwe banditse nyene imbere y'amategeko urumva aca hitamwe yuko mweme wa private we nture kuriye ku telefone kandi nawe agukeneye ni hagu telefone cyemugano pfuma mbone ivyo banzu nyumve ni wumva none mwari yakiriye rero umwaramenye no mugabo mfuma mvuga ni uyo muhabara w'umugabo wanje basaransonera basi nashaka ko nituko turapinza nanje ndiko ndavuga rero ivy'abakobwa ubu binjiyemo ubu rero ubu aho baherereye avuga ati je nta gahungu kantera stress ataco kama omwe n'uwo mugabo icyo nkene yarakima kandi nta stress ntaza kumamagara ngo bimeze gute no kumuhamagara sindabire kuri rero nico itumubara hisemo kwikomeza avuga ati oya none wowe ubona ataco warumumariye urumva nico gisuko ataco riha ugasanga aragukunda ugasanga oya agasanga aragukunda mugabo akavuga ati ntezo gusa neza ugasanga aravuze akaraba akavuga ati je n'ukuri n'uduhuzu n'utuvuta to kwisiga natwo ndonka kandi uyu mutipe vraiment suko ndamwanga so akubwiye ukamufata ugasanga yakuvanze akubwira ati sheri we niwe nkunda ujyare mahera wowe bitahura je sinibaza yuko je bitahura none apfe rero ngo kubera gukunda urumva hako rero wewe uhitamwo kutuvanga wo tumugenda kuri uyo nyene no uje namukunda nawe nimba utamukunda rero gumana nanje nubwo bukene hama mu bukene hama gumana mwipowere none ugira ngo hari umuhungu yiyemera yo hava abwira umukobwa ngo meme single gender kenye genda urondera amahera hamuyanzanire ubwo ntiruba rurukundo ntaba mukunda mugari abakobwa bavyemera akamuyebaza ngo aramukunda akaja kurondera amahera ku bandi bagabo akayazana ngo bayajye ndabimenye je ntitwosubira no kuvugana no mvuze le gars hari abahungu bamanipula abakobwa umviriza reka dutange message kuri abo bantu nimba bahari barahari nimba bariho wewe uwo mukobwa we ntucushinga icinyo gukindingwe mu ngara gukunda kwera nakubwiye nta muhungu numwe aba proud no gusangira umukobwa n'ubundi muntu kandi ushima rero ari egoisme wari kuravuga
abo bandi bantu muza kuvangana nabo n'abakobwa b'abandi bantu. Imagine kandi rero ukanga ko bakuvanga ugasanga nawe wowe ni wowe rero abandi bantu b'abandi. Wowe ugasanga umukobwa kuvanga pasi niyo muntu umwe baskwera iyo ayo mahera. Wowe ugasanga umuvanga n'ubundi bukobwa nka 10. Egoïste que vous êtes. Ya ntushire urumva. Oya ntushiremo kubera turiko tuvuga en general. Nasi dufate yuko ndimwo mugabo je nabikubwiye nk'itangura. Je si ibintu vyanje kweri ninjiye mba ninjiye. Ndabicanje. Biramaze gushika. Biramaze gushika. No kutavuze wowe hakuvugira abagabo ndakutumiye hakubavugira ati umukobwa bagufata nabi. Sinshaka kubavugira. Icyo nemeza nuko abagabo vya vrai. Agukunze nyene aragukunda kweli. Ntavanga. Oya nyene kuvanga. Cena maniyumvira. Umugabo arashaka kugukunda ntakuvange ntagiriki. Meski ivyo bintu mufise mumaze nka 30. Muri izo 30 nta na rimwe anahinyagara. Barahari batavangana. C'est un monde mais impossible. C'est des infidèles. Barahari je me dis mais si tu as 30 ans de mariage avec un homme. Muri izo 30 nta arahinyagara. Oya bose nta ari umugani bavuga ya aburetse navyihoreye. Awe migari. Kubera urazi gituma kenshi uri muri de bankizi tegezo gukoresha imigani kugira ukonvenke umuntu. Uvuga mugari netwo. Avuga ngo nta munyana mukwa hose haranuka. Yesu. Bi. Munyihanganire je nta na rimwe nigera nca umugani uri. Okay, what ushatse kuvuga ikipasa. Sibura yuko ibintu vyarononekaye nta mu bakobwa nta mu bahungu bose vyarapfuye kabisa. Ariko wowe gusa uzocunganwe n'umuntu muri kumwe hamwe nabisengere kubera ko ibintu vyarapfuye bigenda kandi ubu uyu muntu man jewe mona umukobwa umugenzi wawe aziko je turi en couple arashobora kuza akakubwira ati je nshaka nimero ijya mushari wawe. Jean aba yamukunze aba yankunze agaca aza akubwira nshaka nimero yiwe. Quand même aritwaza ikindi kintu Chahe arakubwiza ukuri. Oya mbega bashe we navyo urabona ariko barahari. Ubu rero nakubwiye ko bimwe mwamwigirisha nta mukobwa draga umuhungu biruzuye ubu umukobwa arakwafronta kandi akakubuza amahoro akakubwira ati umviriza uri guyanje kandi ntuce wivyimbisha ngo nuko nakudrats arabikubwiza ukuri. Rero ubu vyarahindutse nyene urumva aba nawe uri en couple urashaka kumva umengo bya bindi urumva biri normal. Rega mbono abantu baguma bahinduranya nyene n'umushiri wanje baransavye nimero live. Ego mugabo quand même ibintu byarahindutse ariko kera nkaho nta muntu yo kubahotsa akavuga ngo ibintu umugabo w'umuntu baramwubaha n'umugore w'umuntu bakamwubaha. Nenda kubaza ikindi kibazo ni wewe urasa umukopine arakuvanze petete nakuvanze ko arakwanga nta nivyo yahora akora n'umwana mwiza petete wamubabaje cyane ariko ararira etuelle était en détresse ugatsanga arafise umugenzi w'umuhungu yamuhojeje ugasanga ibintu nk'ivyo birawe kwera arababaye hanyuma canke dufate ko yari yasohotse aranwa cyane urabizi yuko twese ari abantu umuntu wese arafise amapulsion muri we umuntu ashobora kuba atarakageso kiwe suko atagukunda vraiment mbwa yanyoye ntariko ariyumvira ibintu vyinshi mu mutwe avuga ati ugasanga arabigize mu gatondo akaregreta mu gatondo akarogeta cyane ego cy'umuhungu mbwa wewe n'umukobwa vu que tu es hétéro c'est bon so umukobwa rero wowe prefer ko kubwira cyane ko atabikubwira yo vyihorera abihore kubera bimenye image nguma muto ni bimwe twavuga nivayo wowe ugize imana sinda gufate kweri ni power kubera bimbwiye hoho nta kindi nzogutuka hama naho umufashe ukazobimenya plus tard ntiyanabisubiriye vraiment mugaho ico gihe agaca kubwira ati je natabisubira je nase agaca kubwira ati je nabihoze ko nase yuko bikugwa mu mutwe ugasanga biranse ukuvamo ugasanga kubuze kandi yari une erreur que je regrette nanayisubiriye ntiwayisubiriye usanga urabimeye mbwa ko bisigura yuko aho urazi igituma bitakuvamwo ni kubera ko ahantu hose muzoja naho wewe bizoshiko ni mugumana
ahantu hose azoje uzokwa mubimubonamo ko ari byo arimo ni handi rero nakubwira ni ndamubuze 20 minutes iba ari alert mugabo naho ubwo buzima nabwo buraruhisha bwuko 20 minutes ubuze umuntu aca atangura gutera induru oya hana ni example natanze sikuvuga ngo 20 minutes okay nawe bari amasabiri amasabiri ni menshi umuntu atakubwica rimwe asangamo message ivuga iki yugure telefone yewe oya ndakwazi ibi bintu wakoze si byiza kubera byari sanse kuja mu byo urimwo utabimenyesheje ubivuga uri kalme ukanyene cyangwa uvuga ati yego ndabivuga ndi kalme mugabo ni yaza yihagarara ko niho nce nduga hejuru jewe ibintu ndabitwara bukebuke ikintu cyose ingorane yose none narabaye mu buzima ndayitwara bukebuke mugabo ishavu ryanje rigenda riraduga bukebuke uhirahiriye rero ukacunyereka yuko mengo je nije ndikirofa mu byo ndiko ndavuga niho tuce tubipfa kuko hari yagihe n'umuntu akubesha ibintu ukabibona ko ariko arakubesha vraiment urumva je rero kubesha ntavyo nzi urumva kandi nta nivyo nsiporta ku muntu yambesha kandi ni nkuko ntazi kurarana ikintu aho nyene ngenda ndakikubwiye nimba bambwiye ngo wewe ngo mwaragendanye na naka yo ndagutelefona tutarahura ko yaduhuye nsanga nababaye cyane cyenda kubaza mbwira uyu muntu uramuzi muzinanye gute ibintu numvise nivyo sivyo kutari warabimbwiye mugabo namwe ntimuzi aho mufata donc mushaba babwire mushani bababwire urumva moi je comprends pas ariko icyo nzi cyo ndinze nza kubikubaza mba nkeneye inyishu bangeneye kumenya ibyo ari byo mugabo ivyo wewe wavuze byo kuza kwibwiriza ngo je narakuvanze sha ico kintu ni shock haya abantu rero bavuga ati je wamvanze bimbarire kubera utabimbariye ukabana yongenana nanje mba numva umenga wamfashe nk'ijuju donc wari kurankina kwanza nimba utabivuze nimba tabe okay komva vyari rimwe peut-être nayo kubabarira alors que abahungu ni munabibabarira most of the time stop mugabo kwa mama yari abahungu bababarira infidelité man barahari na je biramaze kunshiki tebi ivyo bintu birarenze sauf que je nibaza umuntu ambabariye infidelité no cyo nguma nk'ipabilize no guma mbona ko ari vyo ariko arambonamo ni sima twa relation bandanya neza oya biravana n'ingene aciye yikosora no like jewe nakuvanze ariko nubwo wamubabariye nawe ubwo wamubabariye nakubwiye hari akayimaje kakuzamo ariko kaza kugaruka ari uko ushavuye hariho nk'ikintu mwapfuye bamureka kuba egoiste murazi kangahe twebwe murazi abagore baguma mu ngo birirwa barafata ama image ko baguma muko batavanga rero iyo mitima mwahawe sicyo kimwe n'abagabo rero sinabikubwiye ko bimeze twese ntitwakira ibintu cyo kimwe wowe urafise ko wawe biresista ubundi ntabiresista sinakubwiye ko je mbonye ikintu ntasinzira ntakikubariye none ntumva ko kubera ukuntu tumaze imyaka tubihanganira ibyo bintu ntibiba ku mukopine wanje gusa biraba kandi no ku bagenzi banje yo nta kintu kimwe no kubona ko ngo mpore kwera ntunkubita kandi ndafise na façon nza kubikubwiramwo ntagututse muganka kwereka ko ibintu wakoze ntabiryohererewe sivyo pourtant hari abandi usanga nyene babibona mu kibanira uko nyene hariho kandi nashaka nkubwire ni wakundana n'umuntu ukabona akubonye mu mafuti akihorera mukagoma mutwenga azoba kubiki ibiri pire azoba kubiki action imwe mbi yatari kubera ko kenshi iyo wabonye ikintu muri en couple canke mufitaniye ubucuti n'umuntu uzogenda ubomoka ubivuge ubwo nibwo bucuti nibwo rukundo kubera ko kuba hypocrite mu bintu nk'ivyo ni fo hari abantu benshi bavuga ngo yaha ngo nanka kumutakaza ngo ashobora gushashavura arashavura ariko agiye ku ruhande aravuga ati umuntu ahubwo ari treseri kubera ntakunda ibintu nyene byo guca ku ruhande ngo aje kuvuga naka canka kuvuga ariya pourtant abantu benshi bahitamo kuvugana n'abandi bantu ku ruhande mugabo wewe mwicarana akakwereka ko atangorane mufitaniye sivyo ico kintu ni kibi sana nawe uzocirinde mu buzima urumva kandi nibaza yuko nawe urazi kuri umugenzi wanje narabibonye wewe uri nirumve ko sana uranka ko witeranya n'umuntu ukanka ko uzobe straight ubivuge ko yananje uranzi ngene meze mbonye ikintu ncinda kikubarira sivyo sinzi ko mu rukundo rwawe ari kumeze ariko mu bagenzi nikomeye uve mu rukundo ntavyo nzi ko Jesse nahabaye je turakunda nubwo bakunyagirije ntavyo nzi yo barayanja hari n'abataza kuvyemera bazaca bavuga ngo ko mutubesha
oya bo none wewe narigeze mbaguya n'umunsi wa rimwe eka n'ivyo vyaguye genda bivuge ushaka kugira umwana mubi none bivuge none ubishaka kugira umwana mubi nanje rero ko warandondenda kwanga ntiwandondeye kandi sinakwanza kandi nawe ntiwandondeye sinakwanza none ivyo vyuko ngo hariyo guye uwundi nibiki nashaka kubabwire bajya bavyiyumvira kubera bavyiyumvira mu bibe nakora kingene bigenda sivyo twarakoze n'ibiganiro turi kumwe kenshi ikimbabaza nuko umuntu yiyumvira muri servo mu kibanza ca servo y'undi muntu nibiryoshe twe badushira muri erere yo kuza gusigura ibintu bitari bikenewe igihe bakunyagiriza nawe mfise umusheri nawe wari ufise uwawe canje gushika ino sara like kuva kege à l'époque parce que wewe vyatangaye kuri ndabe no yeah ndabe wayisoye ryari 2019 mengo niba atari 2020 ni entre 2019 na imagine ko kuvuja munsi umuntu wese yanzahundraga like dukundanye yabanza kumbaza hano newe n'umusheri wa Mufise hariho n'abansaba uruhusha kugira bakuvugisha sinaguha amascreenshot n'umusheri n'imana yanje nta naho vyakabaye nta naho twakundanye none wowe ubwo rukundo mutigeze avant ijya ndirimbo avant ko muyibona indirimbo vous vous rendez compte que vous ne nous aviez jamais vu dutraînana ensemble so kora mutubonye tuko turactingije urukundo ko ntucu utabura ko ariyo ndirimbo itumye wishiramo ivyo bintu mugata ari ivyo ntutangare naho muzungukazi wambwiye ngo n'umugore wanje ari muri ana mu distance mukunda ni long distance mugabo byo muzungukazi mwana mufatana cyane bi n'ukuri natwe nawe twarafatanye apana kujya muzungukazi hajya wari mu bapenzi wari usigaye ziko actinga cyane haji wanjeje muri ndabe ntiwe wari ukiri mu gangster cyane ntiwari bwa ese ndirimbo y'urukundo nari intanguriye ntiwari bwabe ntiwari bwagira ibintu byo gukorana ko byo yari problème muri tournage ibintu byarabaye cyane nari kumwe n'umu director w'amafilme yitwa John K nukuvuga niwe yanditse ya script yicaye hajya yavuga ati gira ibi nibi utabikoze turabiheba urumva kandi kubera nanje ntari uwo hajya nemera ivyo avuze image tukayisubiramo nk'incuro zitanu ngo wapi muri ko muratinyana no ne n'umukobwa yaratinya cyari we gusa je natinya ko abazungu ivyo birabarara naho bamubwira ngo musomane hari ico bimubwiye ariko bo wewe yaragerageza kubinshiramo nkasanga ebana wamengo nanyoye n'amadrogue kwera yambwira ati gira ibi nibi kandi nta n'inzoga shanwa Mufise ngubwira basi ngo yiboreze wama ivyo nivyo kunda kwiboreza vraiment so rero hajya nabikoze kubera John K n'ahandi ho hari ivyo nibwirije urazi ko haba harimo n'ama stress muri clip umuntu aba yarushe urazi stress wanteye ibugara urazibuka ku kanyu jena shaka no gutana n'indusha navuga ni hano harakanye oya nari numva ngira ndi ivyo byose ntibabimenya yuko n'ivyo ivyo kubakoreshere canke ngo kugira iki bitaba binakenewe kubera uba wumva si ubona urahejeje urumva kubana nabaye koresere n'ujya muzungukazi ni kubera John K ariko ara directing akubwira ati garama ngaho nawe mwicare ko bigenda uko urumva nabaye oblige man haro nama image nakashije navuze n'ibintu wapi timava naho kan ige kuramwo kurame bava naho kan adokora sumushe ndamufise nyene Oke ya projet iri wese nagupresence projet zege umbe izi myaka ingahe ndagupresence nawe urafite nawe umbe uze ndakubwira weruka vyarahetse en tant que star urana ko twe turabasani nibiki ariko twe turabasani niho rugira ingorane ukundanye ko bakwikeka cyane kwera apahamo bavuga ngo uri umusitari abakobwa baragukunda par exemple cyo barakwitako ngo cyangwa ugize ingorane n'umukopine wawe kwera yibaza yuko ushobora kuba uri umuntu akunda abakobwa benshi cyangwa ko naho nimba nawe utabakunda cyane yuko kubera uri wiroturuva imbere ya tentation cyane ugasanga biramutera ubwoba akibaza ati umunsi umwe azosanga yagize abakobwa ko bamwiha ce n'est pas un problème ntusanga vyaguteye ingorane sinakubwiye yuko dushaka kugenda dufate turi n'umukopine agacaza umukobwa agukunda avuga ati je kwera naye nayifuje kumubona agacaza akakuyambira nibishika vyinshi cyane akanga no kukurekura hama no umukopine muri kumwe nta muramutse urumva reaction y'uwo mukopine wari icakora avuga ati abantu rero ntibamenyanye uyu munsi aba barazinanye kuva kera urumva babaye bubihishe gusa
urumva noneho murabizi yuko musanzwe mufuha cyane oya je simfuha je naho narimvye ndafuha aho ni sawa simfuha cyane mugabo je par exemple ivyo nako mvuze je birantera ingorane cyane we like biramaze kuntera ingorane kenshi parce que les gens disent Mona si uri exposé uku abagabo bakaba bakubona ku bwinshi ati ukaba udragwa n'abantu benshi par exemple ugerageza kurondegwa n'abantu benshi ngo nushaka kuvuga ngo ko du 1er janvier ushaka 30 bambe ngo gushika ukwezi kose 1er janvier au 31 janvier ko atana batanu basi bavamwe muri abo jana basi bo bakurondera mu kwezi ijana bari sinzi ahantu bari kura ko bandondegwa n'abantu ijana nta biranashikira mu buzima ndashaka kuronga amakomantere ijana y'abahungu bavuze ko nambaye neza ku ifoto ndashaka kuronga amakomantere ijana ya kuri snap oui mais drague carrément mon akare ntibibaho mais bagaca kubwira ngo ushaka kumera ko utanakura mu na batanu kashaka none donc comme bandraga ari benshi bisigura ndesema ko ntegeze gukuramwo benshi shaka ko narakuye umwe hamo uyo umwe ko ndamufise abo bose baza bandraga ugasanga ndagira ati man tu ne m'intéresses pas ni maka kubera ngo baje ari 100 ngo nkuremo ngo abarenga umwe cyeko nakuye umwe kandi uyu mugasanga turakundanye umwaka wose atarakimendi ko ndagira kiri bizarre ngo kubera bandondera rega ko banshaka ntibisigura nécessairement que ndabashaka. Est-ce que ikintu gituma nkunda umuntu personnalité qui je vais commencer à aimer les personnalités de tout le monde, ça n'a pas de sens. So je biramaze kundera ingorane vraiment bari abantu baragushaka none ndabanshaka je ndabashaka wewe mugabo nkamwe bwe biragoye ko ramwe namwe bwe muzi kwifata mwebwe iyo umukobwa bayihaye kwivugira ukuntu wewe yego ndiko nivugira ko je n'umukobwa abakobwa reka ndabwira inge n'abakobwa tumeze abakobwa turakunda amapenzi gushika naho umukobwa honyene yabaye umustare iyo amenyekanye turafise ingorane nuko personne ne veut du sérieux avec nous la plupart du temps nta numwe ashaka kugira ubuntu biri sérieux n'umustare bashaka gende bigendanire mufate babone yuko nakaragendanye n'ujya umustare biraryoshe tout est beau mais hageze ko agira ama plan ari sérieux acayagira n'undi muntu ce qui fait que twebwe abakobwa ahubwo iyo turinze tugwa no ku muntu adukunda biranatugora kuvanga kubera iki tuba turonse finalement quelqu'un qui nous aime qui ne veut pas juste coucher avec nous. Parce qu'on est trop habitué à ce que ce n'est même plus, tu sais que nous haraki baorambarira ngo mona ngo wiyumva gute ngo uzi ko abantu benshi ngo bagushaka ndababwira ni vous vous rendez compte que ce n'est même pas un compliment ko abantu banshaka ntibankunda baranshaka. Pour une fille c'est pas un compliment, ça veut dire tu es un objet sexuel, ça n'a rien d'un compliment. Ça veut dire wa mukobwa nukunditse uri kintu kiragusa bashaka. So gakinisho ce n'est pas un compliment quand vous me dites que banshaka. So pour te dire twebwe ahubwo kuba star b'abakobwa kenshi cyo maze kubona nico gituma turaja mu mapenzi bikaba byinshi kora tukumva umengo you someone really loves me, il ne veut pas juste coucher avec moi. Ubu uvega si ibintu of course nta muntu umwe atakwegera atari bama bivuga ati 99% atari umuntu mwakuranye umuhungu n'umukobwa bakuranye amuzi kuva kera kaza musamba ivyo za mariage canke ngo bagire couple ari abantu bahuye bakuze icambere umunga baje kurondera nico agenda gukundiramo après yakumenya n'ibiki kaburi yuri nzurondo umuntu agukundiramo akagukunda vyakwere. Abo bakobwa bose bazwi ntimuzosubire vraiment kubatinya parce que baronka urukundo bari barushe kuko biragoye kuronka urukundo yuzwe. Ariko n'abatara abastare inkundo zarabaye experience. Oui mugabo babase amashanse gusumba twe turipire uruzi ubwire ko agukundira icuri ariko agukundira icuri nagukunda wewe uri mokenzi uri biface, that's the only reason. Basanga nta kindi kintu kuri wakunda mviriza nkubwire mwebwe twebwe biri normal nyine na kubera turi no mu migwi y'abagabo ntabwo biba bifise impact nk'ijya yiwanye ni bien sûr kwera muronka n'ibigeragezo byinshi gusumba. Ibigeragezo ni kamahera ibigeragezo twe nta bigeragezo ahubwo nimwe muronka ibigeragezo. No ibigeragezo ni iby'abakobwa kubera ko wewe abasani abafana aba producer bose barakudraga. Je na producer n'umwe pa contre we nusubire kubivuga kubera ngenda kugira mfise amahera ufite bagenda bagusaba biya vya producer bavuga bagenda niko uri kumusaba ubufasha. Urabona abo bose wemera bafise amazina ku isi byarababaye ko aba producer bakabagira
abagore babo nk'indwi zingahe hama bigahera kugira bakore kubera ko kandi hariho n'abakobwa bari determine avuga ati jewe nanje ntashitse kuri ibi uzonkoza ico ushaka nawe yakuronde yabonye ati jewe umudirector video ikogumire ku miliyoni 5 yayinyemereye for free kubera ikinza kujebajeba munamarizana uravyumva mane ndinde cyangwa ugasanga hariya muri studio arazi uko aza kwisopa amahera ya studio avuga ati jewe uyu ariko anyenteresa ko nankorera indirimbo shade ahubwo se même pas ivyo gusa n'aba sponsors je nabise abantu benshi aba sponsors bo baza ari benshi cyane bashaka kukwirihishiriza bashaka kukurihira ngo ama clip ngo managing man bashaka ayo mahera bashaka kuinvestisa muri wewe ce n'est pas gratuit ni ugira ronke accès kuri wewe hama mama jenje tuma ofete ba mama mbaza ngo uko kingu nafise courage unasora imiziki cyane jewe iyo ndosa amahera nkaba mvuga ni ibindi bintu sanzwe nkora sinshaka gushamwa amahera cyangwa ibindi bintu nipfuza kuvoyaje aho gishaka gushama amahera iyi ndirimbo neza kuyikorera mu mahera yanje ubwo misi yose ngiye kurondera amahera yandi nta mugora gusponsoriza indirimbo kweri je ikintu navuga gusponsoriza abatipe nawe mba nabizi ibyo bashaka mfuma ngora zike nkore indirimbo zike mugabo simbe ndeva quelque chose en retour a des gens ngakora abandi iyi ndirimbo none umugabo wawe mbega aragushigikiye kuririmba ego bavyita gute aux dernières nouvelles Unavyo yanga ntavyarambuza nubundi ashaka canke niwa shika mu rugo azoca bi canceling avuga ati ibi ntubire kuri ibi oya yambwiye mbegene ko kindi ndabivuga kuri televiziyo urazi to bivuga hariho abafana biwawe batifuza gukubura muri carrière ya c'est vrai rero muri ico gihe barakeneye kuvuga bakumenya eske niwa rongogwa uzobandanya carrière yawe canke bizoba bihindutse kubera uhinduye n'ubuzima. I understand. Non, je vais pas arrêter ma carrière. Nigeze mbarira ngo nigeze niyagumuka mugana. Non, anzuri ndi. Niyagumutse toute façon, c'est pas comme si j'allais dedans atavyo twavuganye. Niyabimbuje mbariye umunsi wumvise utakibishaka uzobiheba de toi-même. Peut-être ako ko namba ndumugore w'umuntu. Peut-être hari ukuntu naba nkicifata peut-être comme avant pas ko rewe yamisabye ko rajenye peut-être que numva yuko man nimba muri clip nahora ngira gucya yari notre manière nshobora kugira atari gucya do you understand sizo uvyumva nimba nahora nja muri clip y'umuntu tugafatana gucya tuzofatana buke ibintu vya gucyo kugira nyene ntihagire habe amambiguite igihe wabikora ubwa mbere nta bakope bafuha wari ufise oya Bashaje bizama nimba ivyo wewe wobutinya uri mu rugo nimbiriza nimba wobitinya uri mu rugo kuri kutabitinya kandi uri muri kopina no ico gihe nikora barabakopa déjà de 1 nta numwe yabaza bakopa banje apa abantu bari bangahe so le copa nta numwe ariska kuja kumubwira ngo be gore kagoma gafatana n'abandi bantu ufite ntibimuremera kubera abantu batabivuga mais si tu es la femme de quelqu'un tu es associé à lui ton image est associée à la personne ikintu cyose kiba bagenda kumubwira umukopa w'umunyegeza ari wawe nta nakimwe niba muruhisha niba muja mu gutwi ntibagira arabira bakabiza umusheri wanje arankunda kandi yagiye muri tunaje twabivuganye ibiki hari nigihe yaba hari you know hari gihe bari nama video ama behind the scene ni wa mbere ya n'impuzu baheje kuyandika ariko aranyambika ndashaka kumubwira sheri ibintu kuboneza ngo yangushiyama kaba ngo cankiki mugabo nta même par après nta nuja kumuremera mais le mari mama wiwe aravyinjiramo papa wa akavyinjiramo mutanta akavyinjiramo none ujya mugore wawe yakambara kuriya wonyene akumva umenga nta ningorane vyamuteye ko yakumenye mugabo akumva umengo aje nanje ntangwe kwiteranya n'abantu kubera ngo ushaka umugendo uri gusa pako mbange ndi gusa ni kubera ariko muvyita pour vous la mode n'existe pas umuntu abagenda ari gusa wewe mona umugabo wawe si umurundi urazi nk'ubu dufate kubera peut-être atari umurundi mbega mugabo je ndenda vyansi ibiganiro vyanje byose tuzuma tuvuga umugabo wanje tuzomuvuga kubera waramutweretse sivyo sinamuweretse mwana murundi kungufu is different niyigeze ahagarara ku kintu kijanye na tatouage no arayise nawe yo ndaramusarisha Nume après abahanze n'umuntu abahanze yiriko arabona abantu bacafite ko ibintu nta byasosiye n'ubuvuwayo avuga ati nugushaza j'imagine narabwire umurundi abonye tatouage en plus yo kwitako nyine acatangura kwiyumvira ibintu birefu ikizere kikagenda
kubera culture yacu nyene imeze nyene abantu barakujija kuri apparence kandi abantu bari ubona bitonze batagira n'iherene aribo bameshante kweli uravyumva we bambara impuzu zigera hasi ahubwo twebwe rero abasuma we are benshi just being real. listen abasuma benshi baba escrow bambara costume kandi zizimvye mugabo uriya muntu hutu dread n'amahereni hagasanga umurasta avuga ukuri kwiwe kose 100% mugabo akaba ari uvuga ngo ntanyinjirire mu biro umucunga ahubwo ntanatwibe natwe twiyambarira zigufi nibisigurane sema ko tuba dushaka umugabo wawe rero wewe nashaka ndagufelicite des fois on s'habille pour la mode c'est tout je nashaka ndagufelicite kubera utaronse umurundi kubera ko uwo murundi naho yari kubitahura famille yari kubijamwe ikavuga ati akamara nako dushaka muri famille je haraciye nk'imyaka 3 ndabizi ko nazorongorwa n'umurundi uruva warabishize no mu mutwe n'abarundi ugacubakatira oya narakundana n'abarundi sinabise pa ko ntakorera n'abarundi sina bataba ko barbangaha voilà ega nabo sabarunda nawe batakunda bari unye kandi bara ababangaho ho bafise n'ingwane yuko bara have valeur cyane societe umaze kuja hanze ukabona ingene abantu biyafuta des autres ubanye unabana mutavugana uravuga ati nta numwe ngaburira ngaha ntangirije shaka ngaba anye bari trop focused ku vy'abandi biyumvira so usanga wowe bimunaniye kuguhendolinga kumva umenga araremerewe apana kubera ikintu wagize kimuderanje ntikimuderanje mwawe kitamuderanje kubera bamubariye ko kiri kibi none sheri kiriho kihindura man nikibuza ko twese dusi ibintu twohindura n'utari umurundi ukagutoye si kuguma hari tuntu hindura on n'est pas parfait tu vois hari tuntu uvuga ati ubunye ntibishobora oya jewe kubisanzwe twavuze vyinshi kandi ntavyo tuza guheza gusa ni nkuko impanuro twotanganye n'umwe wese aje mu rukundo yarusengeye hama kandi nyene yige ikintu kijanye na care urumva yige kwitanga kuko abagore turabikunda cyane nta mugore wawe azopfa yarakuvanze kandi n'umugabo arakunda care ni simwe muyikunda mwenyene n'umugore witayeho umugabo wawe sinisha abagabo bawe yes biraryoshe uravyumva rero shitani zarateye kabisa nico tumubona n'ama divorce yabaye menshi cyane ubona nyene akantu gato ikarashobora gutuma TV muyimena no munsi mukazusanga mura depanche yandi yo kuyigura akabati muramenye frigo muramenye kubera induru za ka message kagugwa 20 francs kandi abagabo bige kwihagararako nimwizwe hari ikindi kintu tutavuze kuvanga pa influence hari abagabo bavanga ko influence y'abagenzi babo savdire umugabo yakunda umugore wiwe ntaco bapfa tout va bien unga misi yose basohotse bose bari kubena bahabara bagaca batangura kumutwenga nguri mu bono kora ari we yamayizana wenyene ubu nawe kabono menga no mubona akaja kubigira ngo kora bigize ntamenye yuko bajya abantu bagutwenga ni ugira uje mu mafuti nkawo kubera baraculpabiliza bisantama ya ni isoni ryo kubona uwatavye kuragira bo bariko barabigira so ukabona baragutwenze nuko bashaka muja mu mafuti mwese vyanke vyanse hama nibiyo santema ariko bo n'abagore bari expose kweri n'udusore jewe imani zibindi gusa vraiment bisoundinga fo base tubona bya ibivera gakobwa umengo birasanzwe kandi bisanzwe na kimwe gisanzwe ni societe yakumvishije yuko ngumenga abagabo baravyemere umviriza nta na kimwe cemerewe kwanza tubisubire mu sivyo mugene musenge oya warinze ubisengere imana ibahe inguvu zo kuresista kuri tentation ego vraiment umuntu wahisemwo mwitwararike wumvise utakimukunda ugenda ubimubwira ati je ntukiri guyanje hama mu marizane tu utaza kubabaza umuntu je nanje ngene meze numva yuko iki kintu kweri sinkikirimo ndakikubwiye rero kubwivyo rero ntimuzobe aba infidèle kubera ibyo twariko turavuga ntimwumve twabivuze ko tuvuga turiko turabizunguruka kugira tumenye ibituma n'ibidatuma hanyuma yatubwiye yuko wavuze vyamaze gushika cyane biragera gushika biramaze kunshikira mugabo warabihevye bon nibaza ko igihe byaba haize igihe kirekire mu nyuma nyene ndabona yuko na je niba mba nitaye mu kibazo nkasanga biko biranduhisha nta buruheni kandi kuba ufise umwe mani biraryoshe sana kubera nta vyimviro bindi usubira kugira vyo kuza urikeka urangaguzwa ugumuraba ku ruhande uri kumwe n'abantu biryohererewe nawe utinyegeza ufata ukuboko umuntu ugira iki umuntu umukunda
nkamwe ari kunshimira kubera je ndabazaniye ambi face kivu moto isura yindi yuko asa mapenzi akunda nase wanashaka nubwo ntahora ndabivuga ko kenshi mpora ndabicishamo nkavuga ingene ndi faible kabisa jewe nkunze kweri ndi faible areka ndi haya moni yamvugiye ibintu urumva rero je kweri vraiment sha ibintu byambaye ko mu rukundo byinshi byaranshotse ariko sinifuza ko bisubira kunshikira. Okay. Pole sana. Yani besha po. Hama ndagushimiye kubona waje mu kiganiro canje muri CHIT-CHAT. Hama subscribe, like and comment, mu sharing, mutubwire ivyo mwifuza ko tuvuga ko. Hama mugene murabe indirimbo Nosara ya Bface yarimbanye n'umukobwa wa Putine. Kili bavaye bazi ko umukobwa wa Putine yakwe n'ubundi ari muri Australia urumva hanyuma mu liking nayo mu command hama mu following natwe ku marezo sociaux yacu mu bishoboye ça fait toujours plaisir et naho utaha umva karundi zikaye mvuga naho utaha reka dusiga inzira amavuta burije nkonye ko twatangwe hari n'izuba yagi ndateze urumegerezi kuvuga. So bisous, bye à la prochaine. Ariko nibaza yuko nubwo wasezeye we wandamukije before je usezeye bari ariko je ni wansezeye. Ndagusezeye ndagushimiye ko nawanyitavye kubera ko usezeye baje bikaba biraheze. Umviriza naje mba mfise ijambo ryo guhereza. Oh c'est vrai, ega je suis un journaliste. Ibyo wakoze byo kubasezera ariko nanje mba nabifise. So icambere tubashimira bariko baradukurikirana kuri no televiziyo ya Casoar TV. Hama kandi ni excuse iyi televiziyo ndonde hafi nk'imyaka 2 sinari bwaboneke uno musi rero mona yankonvense ndaza naje na mutoye bitugoranye nibaze ngo nabasuzuguye siko nsanzwe meze ahubwo sinari ndi capable sinari ndi ready kuza kuri no TV sinari ndi ready gukora ibiganiro kubandondeye mu bihe mba numva ntashaka kuvuga oya kandi ngaho urabona ko tutako tuvuga sujet ya ngo wewe ngo indirimbo des fois ubona amabifu nari ndimwo bashaka konza kuvuga ko wasanga ndabivuze binkwegeye rero hari igihe bashavura bakabona nkuko umengo nyene nabasuzuguye mugabo karite mfise ni yuko ndakwankira nakwiyeskije ko nakwandikiye abandi murazi ko batanabishura rero kubw'ivyo mu binshimire naje nivyo birakwiye kandi no bari excuse hama kandi mumushimire namona yanzanye nga hama kandi dushimire n'abariko baradukurikirana babandanye ndaguha ikiganiro uzorugikora ahubwo numva ari uzi gusezera abantu urumva hama baradufashe gusharing ijya ndirimbo yanje nshasha ndanabashimira ingene bayakiriye ubona ko ntari indirimbo z'inkunda ariko ni hit song nuhose urumva abanyene mba numva nosara hose barasaze nka je tugiriye akapela none ibintu byo gusara gira bukebuke hasi ugirire hasi gire na ndakura yanzo kwa miruhande mama umunsi kuwunduza muncungira umutima kugira sinzo have nicwa n'amasantima bikarangira sigaye ndumwe Nosara oya uramutse ngiye jenogwara abajama bakanwenga nunjike byowara turimbe oya Nosara uramutse ugiye jenogwara abajama bakanwenga Yo, big up on yourself, people. It's your boy Bface on the floor, aka Rapuda, with more Kenzie Mad Yard in the nation. Big up on yourself. Casoar TV. We want the world. The solution of all truths.